nibaze yuko nta gwanko ruhari kandi ikindi naco turi muri showbiz hari ukuntu umuntu aba ataramenyera ibintu nk'ubu ndimvira nka biriya bintu vyabaye kiriya gihe ubu bibaye ahubwo naca ndakugurira ifanta je nta muntu n'umwe nawe ubu hariho n'abantu barabibaza nkurya mugabo twatandukanye ngo ndamwanka wapi ndamwankiriye Nano beshe kwe ndamwankiriye amwo kwiyumvamwo umuntu kuko sibanga hari ibintu bigeze kugwa bisa n'ibishinga nahe ukuntu hageze igihe nakuboreza n'igufa polisi tubwizanye amwo wokunda umuntu wewe yasa nuko imbira icobo none yaho nk'uno mucako nk'ahantu bamugonze nkareka kumutanga ngo ndamutwara kwa muganga ni kwindom kwa ifine imisi 3 tutaryama tutarya kandi turara aho hantu nyene umuntu yitwa Gaga Grace ni umuntu yamenyekanye menga muri nihasa rero abantu hageze bibaza yuko mwamura amahasa mwakoranye ingendo nyinshi ntogarukako aherutse kuja kuba kugwiwe umuntu yitwa FANNY LAVINE ntiyigeze aboneka ku bugeni bwiwe nuko wewe woba utatumiwe canke ni utashatse kuja sinatumiwe kandi natwe no kugendayo Uganda vuga ati sinatumiwe vraiment tisinoja mu bukwe ntatumiye benja mu bukwe ntatumiye abarundi bazi ko tugoye batava bavuga ati agiye kuroga ibyo muravyemerewe aje ndabirengeje ndakuze This is Flash TV. We shine to progress. Yes, all right. Hello everybody. Hello once again. Twizera yuko mumeze neza aho muri hose nariko turashima. Ibintu ni munangi. Ino ni Fresh TV 257 baniciranye n'umuhungu wanje Libert je nitwa Ndikuri Leonce the son of God aka Dr. Walove aka Diko. This is a special day kabisa, ni surprise idasanzwe. Nkeka yuko abantu mutana bikeka ariko twakiriye the princess from Royal Province. Bamwita Uwimana Vaccine aka FANNY LAVINE. Yeah. Mumeze neza. Meze neza cyane. Asha. Ngakuze ni kamore kwa ni kabarundi bavuga urasa neza. Asante nawe meze neza. Yona je naje ndashima kabisa. Manishima. Ishatsi ki sinzi umukaya numbisa avangwe bana ngwira nyerera kabisa. Umunsi nagize imishatsi. Mbati. Ni kanzo kabisa yaba Asante. Yabamikazi. Merci. Uba wabikoze. C'est vrai. Niko warunkumbuye. Ubwo navyo biba birimwo n'igihe nini kabisa. Yeah. Amafaranga ni meza. Ari he? Impamvu manda bivuze umota amahera kabisa hasi hejuru. Amen mana vyumve ivyo bimota re bigaragara. Kabisa so nibaza yuko nkuko n'abafana bamwe bagiye babitubwira uno munsi baraza kuryoherwa kabisa. Ni FANNY LAVINE mwari mukumbuye. FANNY LAVINE ntakiboneka cyane mu binyamakuru, turaza kuhagera kumbara natubwire n'impamvu. So ni kiganiro tugiye gukora duherekejwe na Ndufacom company. Ni company iri kirakora amateka, bagukorera ibintu bya printing, bagukorera amafoto ameze neza, utosanga handi hantu na hamwe barakora export na import. No kuvuga ngo nabantu ukeneye ikintu cyo cyose bagukurira mu mahanga baba bakikuzaniye ni nkako kanya. Ariko no munsi bakaba ariko barahamagarira abantu cyane kuza kwiga icongereza, baragubwira bati no munsi ko mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi canke mu isi tugezemo muri rusangi faka umuntu amenye ururimi rurenze rumwe, barakwigisha mu mezi abiri ukaruvuga nk'uwaruvukiyemo. Ubakeneye bakorera muri Rohero ya kabiri, ni quartier Ineses Avenue de la Grèce numero 9, ni neza na neza iruhande ya Bikoro haruguru gato yaho bita kwa Ntiba. Ukamenya kandi yuko kino kiganiro tugiye gukora turi kumwe na kandi water. Ma source d'eau. Iyo mba nayivuze kubera ko nzi yuko amuti muterera kuyibagirwa byo hava bigorana.
So Fanny umeze neza rero. Shameze neza abakunzi ba Fresh TV ndabaramukije ni rya mbere bado nkoreye hano kuri Fresh TV. Uretse ko Fresh ariko nta nubwo uri mushasha kuri Fresh. No? Wigeze kuhakorera ikintu. Narakoreye filme. Kiranagira success. Cyane filme yitwa Divorce. Amafoto menshi meza mubona mba yifotoje muri Fresh Studio. Gusa interview ni rya mbere. Ego ni rya mbere. Ni rya mbere je nawe dukoranye interview. Kandi ariko kandi ntuzede cyane ni nawe mu promoter wa mbere yatanguye kumpromotinga. Eka. Kuma ngira kuri filme urugendo cyangwa ukamenya ni. Ego kurugendo kiregi. Ni mu promoter wa mbere. Ni rya mbere dukoreye muri Fresh TV. Kabisa. So ego. Yeah, ukabugeze gutyo ukabizirikanye ni ikintu kiba ari ciza cyane. Nico na impamvu natanguye mvuga ngo byanka byakunda abantu baraza kujyayo kuko ariko nari nibagiye hari ikindi gihe nigeze gukora interview muri Fresh TV icyo gihe iri nka SMA niba ntiyari bwabe nyene yari Fresh TV nta nubwo yari bwabe yari kirwa Fresh Studio ariko cyari cyize twakoranye n'umukobwa ego sha uriya mukobwa yagiye yari Linka. Ari hehe? Linka menga ari mu Bufaransa. Ari mu Bufaransa. Ari mu Burundi sinzi ahantu yagiye gutembera. Unatera imigisha numva yuko abantu mukoranye baca usanga nawe mu kugenda. Nenje kumusezera desana ngo mbagende mu bigi. Oya ndetse kubundi mugisha ariko utuma mpezagirirwa ngaho uzi ko ibintu byo hanze sindabikunda cyane kabisa. Kubera iki? So nigeze kurota ndi ahantu mu gihugu gitangurwa na +1. Uragenda ugahiga ubuzima ariko wubaka igihugu cyawe hama hagiye ingufu zo gukora zagabanutse ukaca utaha rero muhira ukaruhukiraho. So nifuza rero ko tuyaga imice gutatu twahorana kenshi imice ibiri ariko nyene ko tuba twanabanye umuntu ari special nyene tunayaga mu buryo buri special. Imbere ko dukora ikiganiro nanditse kuri story yanje mvuga ati igihe cyo kwakira Fanny Lavine tuzomubabarize iki ariko karenda bishira no muri YouTube yacu. Nifuza yo ku gice ca mbere tuganira ku by'abafana bawe bagiye bifuza kumenya mutubazo duke ariko nifuza ko duca ko tunyaruka. Igice ca kabiri turayaga ahanini ku bikorwa byawe ariko mba mfise na party ya gatatu y'utuntu n'utundi. Nditeguye. Tukubite tubangura uwo yitwa Bere irakoze yavuze ngo Marita yaraheze canke izobandanya hama ndashaka azongabera agapira ka True Films Company ndawukunda. Merci Bere kunkunda hama Marita ntiyaheze kubisanzwe nta filme ihera. Filme ni nk'urugendo rw'ubuzima. Ubuzima buhera umuntu apfuye kandi n'umuntu apfuye ntihaba habaye umuhera. Bivuze ngo filme ntihera. Marita turashobora kwibandanya cyane nibandanye. Hama iby'agapira navyo rero tuzoganira. Bere urankunda n'ivyo ndagushimiye. Ariko urabunkunda cyane ku rugendo guko ndakumenya turiya muntu kwera arankunda. Azana kanota guru uwo mupira. No, apana no kuvuga ngo kanota cyangwa iki. Haro umufana usanga apromoting ibintu byawe gutinduka mumenya. Abafana bubahwe kuba barashobora no kugenda ahantu bakatuvugira. Ko ushobora no kuronka n'akazi ukumva n'umufana wawe yakuvuza ahantu ntiwamutumye wumva bari rero bubahwe rero Bere nawe ugire forme kandi amenye ko umufana wanje vyavre umukunzi. Wow Bere nibaza ko wabyumvise hama witwa Style Tower afite izina rigoye yavuze ngo Fanny uraberewe cyane gose wubahwe nizere ko ariko arava kuberewe muri no mwanya. Atavuze mu nibyo mbona biza kuba bihura cyane gusumba ifoto nari nashize. Yareka none ni nziza kenshi mbaberewe ntumbanira kawaida yako iyo kabisa. Haba witwa irakoze Delicia ngo Queen Dome izosohoka ryari we yanatumeneye nibanga niko tuzi ko mu kigega hari yo bino bintu. Delicia wenda ubora umuntu akaze Queen Dome rero izobanza kuja mu masoko ndabe ko ndonka amafaranga na make yahama niho izobona kuja kuri YouTube. Urumva harashobora guhana n'umwaka cyangwa imyaka ibiri batayibonye. Siriake baregwerekana mana yanje. Siriake baragwerekana Fanny ndakwikundira di mama lawo kandi uraberewe cyane. Siriake merci urakoze Siriake nanje ndabakunda. Hakizimana Violette uzongabire izo mpuzo nico cyonyine mfise cyo kumubwira. Izi yambaye canke daze Mishu Miracle Fanny kipenzi ndagukunda pe nivyo. Asante sana. Abumva nabariko barapreciate. Hama witwa Diane irakoze
ikibazo mumbariza byokunda ko banyakira nkabo mukinyi wa film ni Diane Irakoze nta kidashoboka ubundi mu isi nta kintu kidashoboka ariko gusa biravana nuko uwo mwanya uba ukenewe haba hakenewe umuntu ateye nk'uko uteye kandi ibyo twexija ukaba ubikwije. Okay. Uwitwa Tuyizere Ingrid yambaye yavuze ibindi bintu haruguru nifuza no gusubiramo mbabona harimo no gushaka guteranya abantu ariko yavuze ngo kuki ufite ndavuga Kinyarwanda bisomka kuko ufite umutima wihangana n'amasengesho menshi ukora nturenze ko nimutumye ntuzirenze yanyihanikirije ngo ntugende utabivuze ngo ko ufite umutima wihangana cyane ngo n'amasengesho menshi ukora navuga ko ari ubuntu Imana igirira umuntu kugira agire umutima kandi ni n'ingabire burya mu zindi yego rero kuri ibyo ndabishima Imana kabisa. Witwa Faresa niyo nsaba ngo ni ukuri pe Fanny Lavine urihangana je ntekereje ukuntu bakuvuze ariko ijambo ry'Imana itubwira ngo muharirana kandi je Fanny ndamukunda ni umumama aguma twenga yirambere cyane nuje nasanze nayo ndatwenga ndetse ndumviriziyo merci mama ya ese Fanny byabavuga bakuvuze nibi ndabizi ibyo bamvuga kuva nkiri mu nda bamvuga mama baramuvuze taravisinda nabyaye baravuga ati yabyo umukobwa ndaje kwishura bavuga ati iki gushika n'umusi nzopfa nahone bazo ho bazomvuga sanaza bahaye umuntu apfuye baramuvuga iyo bawacu uzuka gatokara hari umutipe muri South sinarinda na muzaririmba amapiano yarutse kwitaba Imana bani indirimbo ziwabo w'inzobe w'inzobe nyinshi je naje nabumenya yapfujya mu Mr. Teacher Costa Teacher rero ni waba kandi nayo hariho n'indirimbo bana bari bashize muri flash mugazi nayitaho ndara kombe none waranda naira bikwera kwa kuvuze ngo ni nafa hazoba hahiye none uko hari commentaire nk'aba papa n'abahungu na commentaire za mbona ngo barankunda mugaza amposti barakupanira natari so reka mereze kuri iyi no kuri Facebook kwani na post ariko ni byinshi cyane sino bimara ariko natoye mwino yo witwa niyo nkuru Reho Paul yavuze ngo muramutubarize kuvana kwiwe na Abeli yabironsemo inyungu cyangwa yarahombye kuva na Abeli sinovuga nawe twaravanye namba twaravanye ni uruhombo kubera ko uba uhomvye inshuti kandi inshuti kabisa niyo bintu byose rero umva nta nyungu yo gutandukana yego kabisa. So ico cari gice ca mbere nibaza ko tuba tukirenganye hanyuma tukinjira nanje kubyo mba nibaza ariko kandi je sinigera mbaza ikibazo ciwanje mba niko ndabariza abafana n'ubundi. So muri rusangi rero uhugiye mu biki kubijanye n'ibikorwa byawe? Jewe ubu mugiye mu bikorwa nko mu biti vya sinema no kwamamaza ibintu bitandukanye kwanza ubu nasubiye no mu rudandazwa muze mu nshorere wamaze gusubira kudandaza urumva agatoki kamenyereye gukomba akamagaheza amahera yo ku kwezi yananiye urumva na YouTube hari igihe intevye kumpemba navuze ati reka nsubire kudandaza waranagutse ukenera amafaranga menshi imodoka ibiri kiramwe igitoro ibiki rero ubu nasubiye mu bintu byo kudandaza kandi nca ndamushimira na boss wa kandi kubera ko umva nabonye amazi ya kandi ndayamamaza ndavuga ati pourquoi pas nanje ntoraba nkayadandaza urumva kubera ko hagiye Imana iguhaye akantu rondera ukuntu nawe ukuntu ukavyaza umusaruro kuko nuzi impamvu Imana yangushizeyo gusa rero ndagira ubwo mvuga ati none boss ni abana ndadandaza cavuga ati sawa reje kontrira heze uzo muri ko nubundi uri yamamariza ariko ndamushimira ko yavuze ati ahubwo kuhaje dandaza hamba kandi bandanye akazi je karabandanye no kuvuga ubuhambavu yo kubakorera marketing gukora publicity nawe ubwa ufise shop uyadandarizamo yego nanje abantu barashobora kuza bakandangura amazi ya kandi ku mafaranga makeya kandi baze evana mukunda amazi kabisa. Nyiro misi ho bushoye bwanasaze abaganga bavuga yuko binakunze umuntu yozarangwa niyo buri litiro 2 ku munsi. Litiro 2 ku munsi. Amazi kandi niyazimbutse muze murayanwa ari mu buzima cyane. Eko. Uri kuravuga ibyo kugiye ni kandi gusa. Urumva ndi muri cinema nkaba muri kandi umwe ndi no muri Mega Custom.
nabonye wasinye n'indi contract mana duhe ko na urankurikirana ndakuforowinga. Okay, Mega Custom nayo ni societe yaje korosha ubuzima bw'umuntu aho naho wowe uri ruguru ukaba ukeneye ikintu n'ubujumbura namba ari ivuriro namba ari sare yo gukota namba ari ikintu cyose ukeneye ahantu hose uraba telefona gusa cyangwa ukabakurikirana ku rubuga rwabo hama ukavuga icyo ukeneye bakakikuronderera cyangwa uri n'umudandaza ufite ibidandazwa byawe ukeneye abakiriya urababwira hama bakakurondera abo bakiriya mukavugana kuri aba diaspora muza mudafite hoteli nziza mushikiramwo maison de passage iture Mega Custom iraborohereza ubuzima. Amafaranga ukabura washijije no kuyaca kwake shati bari kwakwikwegeye nta kundi rego dukore mwakazi namwe ndabashimiye kandi mukaca mwibuka yuko 1xbet udakoresheje FANNY LAVINE burya nturya company kwari mess na 1xbet mufitanye contract asha udakoresheje code ukarika FANNY LAVINE nturya kabisa desane ari hamudurira ariko nenda ukumbuye akonye nibaza ukuntu dog tutamukumbura ako nekaza kugukumbura gute ngo warankumbuye byanyaka sana akantu kamwe gusa warunkumburiyeko konzi jewe ukuntu twengugira ngo bizizoni niyo mama simaje kurabana n'umuntu ndiko kuko nenda ukumbuye hari ikibazo umuntu nabanyanditse ikintu mwiyo ntuze utagisonje je nasomye urusaku nagisi wagisivye nico nasivye ukuntu wamvuze ngiki bantu bimana ikanda kubarira namba yarankoshereje cyangwa nanje nkamukosereza turabantu ni vyiza yuko turengera ubuntu dupfa nkuko nabivuze je desana niwe mupamota wa mbere yatanguye kumupamotinga nkiri hasi kwanza nkiriko nkora utuntu nanje ntazi twaritwa rero kandi je mu buzima nta muntu merci kabisa je nta muntu ndanka mu buzima umuntu namadushavuraniye ndamuhunga gato kandi naje ndazi ko nshavuye nyine hari igihe mvuga ukuntu hama nkaca ndaguhunga ariko simba bugenda kwanga ndetse nanje sinigeze ndamwanka n'umuvandimwe wanje ndanamukunda sana nyene nagasimye ko narako naravuze ati n'umuntu mbona menga ashaka naye nayisomye ukavuze reka tukavuge sivyo nyene genda unankwe ko abafana bawe kuko barukuntu baguma bantuka amakomantere wavuze Fanny uramwanka ni akufani je ndakwanka kwe bon oya ntunyanka buriya nawe iyo unyanka ntari gushima yuko tugira tuje imbere umpe micro cyangwa kuko ibinyi tuvuze bitwerekeye nta nuko twari tuzi ko tuza kubivugako wavuga ati twikorera akazi haba bandaye rero nibaze yuko ntagwanka uruhari kandi ikindi naco turi muri showbiz hari ukuntu umuntu aba ataramenyera ibintu nk'ubu ndimvira nka biriya bintu byabaye kiriya gihe ubu bibaye ahubwo naco ndakugurira ifana kiriya gihe sinari bwamenye showbiz kiriya gihe nari soft cyane nari nyine mugubu kareka ubunyi uvuze haza abantu benshi cyangwa ati tora amamega rero novuga ati abafana n'ukuri abakunzi banje ntimugashavura umuntu n'umwe ngo dusubira mana haro n'abantu duhora mwibarabara ngo hewa ngo umuntu abantu bampora iki kwe ntibakagushavurire ibintu kandi n'umuntu nawe mushavurira bihere bive mu nzira je nta muntu n'umwe nawe ubu hari n'abantu barabibaza kurya mugabo twatandukanye ngo ndamwanka hapi ndamwankiriki abantu beshe kwe ndamwankiriki amwe kwiyumvamwe umuntu kuko sibanga hari ibintu bigeze kuvuga bisa n'ibishinga nahe ukuntu hageze igihe nakuboreza n'igufa wese tubwizanye amwe wokunda umuntu wewe yasa nuko imbira icobo none yaho nk'uno muca ko nk'ahantu bamugonze nkareka kumutanga ngo ndamutwara kwa muganga kubera ko barinda kumugonga sa ahubwo wosanga nk'ahantu yanyotewe ukamwa kandi atisomako ambwiye ati ni kuri ndanyotewe ntumu mu buzima ndesa ukore n'ukuri kw'Imana uko n'ukuri kw'Imana je nta muntu ndanka mu buzima nta muntu nanka gusa umuntu amvuruze ndamuja kure kabisa ariko nibaza yuko umuco bawuronse tu
mbangira n'Imana ko ari bunavyivugiye ari je ndabivuze bazaba bavuga ati ibyo nta nibyo twemeye n'umuntu yibaza ko ndamwanga nta n'umuntu n'umwe nanga naho naba ntakuvugisha sindakwanga n'uyu mwanya twaba turiko turacwa nkakubwira nabi simba ndakwanga bari shavuto okay ariko wowe uribaza ko hari abakwanga barimenya ko Imana iguma yamaye akarasiyo abanyanga nabo urumva babandanya bababara kabisa nawe ubura abanza nibyo filime rero novuga ngo yakumenyekanishije cyane yakoze amateka yanabonetsemwe abantu benshi ariyo yitwa Umupfakazi hari ukuntu umuntu ariko araraba isa niyatevye mu kibuga ntabwo bufise kumenga yozo havirambira abantu ntabwo bafise kubera ko abantu babandanya bayikunda cyane nabona bayihevye nanjye nzoca nsubira inyuma ariko ko nubu bakiraba dufate nambari saison iyi yaho rirabwa n'abantu bangana uko ku munsi nkaho nikurikira irabwe n'abantu basumba babanje muna okay kumbe reka mbandaye kweki nk'ibyo mu Rwanda cyangwa zo ko mvuze mu Rwanda gaho za Vaide zo hariya zo mu Bahinde wasanga turiko turaba kugira kuri saison nka ya 5 Mugaruka twaguma tuyikura. Filime zari amasezo manini we. Menshi cyane warashobora kuraba n'imyaka ingaho utarayiheza. Haro nizo n'ubu tutaramara. N'ubu tutaramara. Mugabo ntiturambirwe. Gusa ikize nukuraba ati mbega ivyo ndiko ndabaha birabagirira akamaro cyangwa birafise uburyo biracarimwe uburyo ntupfe kurekura purukerekura. Sino oya nizeye ko batazorambirwa. Ako gusa ndashobora kuyihagarika gatoya. Kubera hari ibindi bintu ayandi mabanga nyene ahubwo ngo hari gisasu nanda post zawe ngo hari gisasu ugiye kurekura kabisa giteye ubwoba kugeza n'igihe hari inkuru zivuga yuko ngo ni yo film ni Tareisisa ushobora no kugenda usezeye burundu ni Queendom ni Queendom kwa filime imisi 3 tutaryama tutarya kai turara aho hantu nyene hari ahantu nyene bakora amafilme nyene ku rwego nyene tutamenyereye cyane n'abana twari twagiye tumara ibaza imisi 3 ngira utanonga uja koga mu maso gusa kugira ugaragare neza director indi mwari kumwe n'uwe mu director twari kumwe na ba Sheriff twari kumwe na ba Libert twari kumwe n'abitwa ba Donis umva bose n'abahinga twari kumwe twari benshi bitwa ba Christophe twari benshi yego n'abakinyi benshi harasha wa mugani nibyo nyene ni yanka gufata kubera birabaho n'abaririmbira ashobora gusaba indimbo nziza ariko ikanga uzosha usezera nanavyumvire turiko turacutinga ndavuga ati nk'ubu wasanga iyi film ari yanyuma y'ubuzima bwanje oya Nakuvuga wayikoze nk'uzopfe. Ndayishakamwe amahera kabisa. Ndayishakamwe amahera kubera naje nashizamwe amahera menshi. Kabisa. Hari nakandi kantu rero kavugwa urambabarira kabisa urumva ifoke nyene tuvana ibyo abantu bibaza ni byinshi n'ivyo bahera ariko bari byiza nyene yuko bahabwa umuco. Fanny Lavine ntakiboneka mu mafilme cyane y'abandi. Ariko wibonekera muzi wawe gusa mbere nawe ugakora nkeya. So bari ningingo we wafashe ubwawe canke ningingo zafashwe nabo wateza kuboneka muzi wabo. Numwanya muto. Numwanya muto kubera ndi mu bintu byinshi. Sindakubwiye ko n'umupfakazi ishobora kuyihagarika gatoya kubera hari ibintu byinshi ndimo kandi bikeneye amahera ibyo ntashobora kubihagarika. Rero bisaba yuko urana n'umupfakazi n'ugukunda abafana sinomba ntakigaragara mu mafilme. Mugabe ibyo bintu urimo style ni bya filme nyene. Yego. Ako fana rero ndi makuru mfise avuga yuko ngo ushobora guheba film ukigira gukora like a business woman. Kubera ko ngumeze nk'umuntu yacitse intege kubera ko isoko mwategereza kudandarizako itari kirabaha amafaranga mwe mwipfuza. Uretse yuko nkunda cinema nkakunda na business. Ivyo bintu kweri biramwo byose. Ndaburi cyo gufata n'icyo kureka. Mugaye nyine vraiment filme no kuri numva sinocika intege ngo kubera ngo isoko abo ndiko ncika intege kubera turiko dukora bya bindi nyene gukora bya bindi nyene naho ni kubera ko nyene atasoko dufite tubijana ko nagenda kubaza ati nimbe ico kintu mukibona kubera ko mutocca mugikosana ngo mukore n'ibindi
dukosora iki isoko cyangwa nari mvuze ico kintu mvuze ngo dukora bya bindi nyene ati nimba mubona ko mukora bya bindi habura iki ngo mukore n'ibindi byo kurundi rugezo gukora ibindi byo kurundi rugezo nuko nyene ubikora bijane he sicyo gituma nabwiye ijya ku indomo tansubije udufaranga twaje cameba bigaragara ko wayatayemwe ari menshi kabisa ego cameba kabisa ubona ko bwawe rero umukinyi wa filme iyo ari karakina muri filme nyinshi niho bifise inyungu gusomba gukina muri nke biravana izo nyinshi uko zimeze nibaza yuko atari vyiza kugaragara mu mafilme menshi atantambwe uri kuratera ariko namba uri kugaragara mu filme imeze uko hameje ukagaragara mu yisumbiriza gato ukagendera do nisa ko twese twatanguye mu ziraho tukabandanya muga iyo ukora film ugasanga ugiye gukina usanga nari hataje ariko ni navyiza wowe wamaze kuyubaka kavuga ati reka ngende gukina muri film y'abantu bakiri hasi kugenda bafata ukuboko aho ni sawa ungapana kuvuga ngo ugiye gukinayo gusa nibaza ko sinzi uko je ndavyumva so challenge rero ziba ari nyinshi mwa bino bikorwa byanyu uko twatangiye tubivuga uruvugo iki business yose umuntu ahuramwe n'amabarriere menshi kugeza uno munsi kuva winjiye mwa bino bikorwa nk'umuntu atangiye kugera ahandi hantu yocira n'abantu mugani ni yihe experience canke icigwa kidasanzwe wabonye mu rugendo rwawe watanguye kugeza uno munsi kijanye niki icigwa byo urugendo rwawe rwo barumaze ku career yawe ya film icigwa ni ugukora cyane tudaciga intege kandi mugabo ufise vision ko ugumye gukora gusa ata vision ufise no kuruhira ubusa ariko niyo urushe cyane ufise vision uba ubona ati uko biri kose ndiko ndegereza iyo ata vision ufise uciga intege rero cyo gituma ari byiza gukora kandi ufise vision nk'umuntu kandi ariko aranatera imbere n'ubundi urumva afise ahantu ariko aragana atangiye batakuze ndikamara ko umuntu ashobora kumubona even ku maso ukabona ati no muntu harahamaze kuva naho amaze kugera ni ikicigwa n'ubundi kidasanzwe ubuzima umaze kugusigira kugeza no munsi uhereye aho wavuye kuvukira umwana kugeza aho ugeze no munsi ubuzima bumaze kunyereka yuko atakintu kidashoboka ko byose bishoboka ariko kandi hashoboka ibyo wizeye ikintu utacizeye ntibikunda nkuko ubu ntizeye ngo nomenya gufilma gutora kamera filme nabimenya gute kandi na kamera ntashobora gukorako mwe nize nkavuga ati ndashobora kugira iki kintu urumva nkacihatira rero nta kidashoboka mu buzima ubuzima bwa celebrity burakoroheye kumenyekana gucana bavuga FANNY LAVINE ubu bibona gute ubibayemwo gute Cizire sinzi ukunda babayemwo arige nyene ubu ubona umenga hari ukuntu bukiderangije gatoya nk'iyo uhuye n'umukunzi wawe gukunda nawe uri muri bad mood ntushobore nyene kumuryohera uko yarakwiteze hari igihe ukavuga ati mana nk'ubu yanyumviriye gute cyangwa nyene ugasanga cyane ibyinshi biragoye ariko biraryoshe kumenyekana iki biraryoshe kumenyekana ati sometimes je biranje na sinzi nimba uko yambwiye ngo ni umustar akenye sometimes ukisanga nko muri bisi kisanga nk'ahantu menga birasanze bacha bastate uranacafuye n'iki kimenga hari ukuntu bijenana bukamenga umuntu yagucishamwe ijisho cyo kumva harakadiri gatoya ngo bari gukora sinzi nimba ari byo hari igihe n'ababosi bacu urabamo kugira baguhe nk'idiri bakura akavuga abastare b'inzara gasho ugasanga ababosi mutwizire ku nyene turi twebwe mutwizeye tuzobakorera neza hama muduhe ibyo bifaranga amatuba ababosi hama dukore n'ibirindi byo bimwe mwari mwibaza ku bandi bo hejuru nimba muri n'abastare b'inzara yanzara ihere hama mukore tumeze neza cyo gituma mbandanya nshimira bosi wa kandi cyo yatanguye kunkoresha nkiri hasi cyane sivyo ntuvyibuka oya ntiwari atwara aho yagusanze warageze hari aho yasanze narageze ariko sinari bwagere ku rugero ko kwamamaza tuvuge sinari bwahagere ariko rero abo bose n'ukuri basha n'ukuri ni muramwe no urashaka ibintu biraka kwe umve umukobwa we kudahaga rekera abandi nabo baronke bamireye nabo barakeneye biraka ni bandi bose erega
no mu Burundi mu Burundi hari amakampani menshi amakampani menshi nibaduhe dukore inzara ihere tumenyekanisha igihugu dusa neza tumeze neza apana yo batubona kuri kamera abantu bari hiyo ngo y'abarundi ngo barasho urumva wowe uri imbere ya kamera ucumene mu president abarundi bose no kubera ko nibaza babivuga ko baba bafata urumva uri nk'inyenyeri nayo nk'iyaka cyane hari iziba yajimije kamera nk'iziserukiye bakaba ni barabere badufate neza kabisa so ico cari igice ca mbere sasa rero ndinjira mu tuntu n'utundi ariho igice ca kabiri gihera ca kabiri amusa ya byananjanze so ni ikintu cibajijwe ko cyane anumva n'ubundi tutovana ntakikubajije umuntu yitwa Gaga Grace ni umuntu yamenyekanye menga muri nihasa rero abantu hageze bibaza yuko mwamura amahasa mwakoranye ingendo nyinshi ntogaruka ko aherutse kuja kuba kugwiwe umuntu yitwa FANNY LAVINE ntiyigeze aboneka ku bugeni bwiwe nuko wewe woba utatumiwe canke ni utashatse kuja sinatumiwe kandi natwe no kugendayo uganda vuga ati sinatumiwe vraiment sinoja mu bukwe ntatumiye benja mu bukwe ntatumiye abarundi bazi ko tugoye batava bavuga ati agiye kuroga mariage kubera batavuga bafise tuvugisha ukuri abarundi baragoye babona umugeni w'abandi yiyamamuye yirusakira bina ararotse hari ukuntu bibaze ko abantu tudafise abagabo tugirira jeruza abantu bafise abagabo sefo nta muntu wogirira jeruza ngo niko yafise umugabo nawe atabumufise hari n'igubu ndamurusha kubaho neza uretse ko umugabo ari icubahiro kameme mugabo jewe ku ruhande rwanje nta muntu nogirira jeruza ngo ni kubera afise iki nanjye ico kintu ntagifise jewe ndashima Imana yarampaye kunyugwa n'ivyo mfise uretse ko nguma nshaka amahera ariko uko mbayeho kose ariko nshaka yo nkoreye pana yongize jewe Imana yarampaye ubuntu bwo kunyugwa n'ivyo mfise nuko ndi bivuze rero yuko iyo aza kugutumira aho ari kuja tuzoja kumuramutsa tuzoje kumuramutsa tuzoje kumugenesha yita kugene ako kantu urazi ico gase ngo bisigura iki kugenesha umuntu ni birebire sinobiheza kandi urazi kirundi cishi sinobiheza vuba gusa nyene ni umugigwa ukorwa nyene tu inyuma y'abantu baba bakoze ubukwe ni nko kuja kuverifya bumva ukaraba uko byari bimeze yabijya no gutwikurura kuvuga ibyo gutwikurura wewe none kugenesha no kugira navyo nzinaje napfuye kuvuga abazi kugenesha icyo cyo bakitubwiye kugenesha tuzogende kumuraba prema je nkuko nabikubwiye nta muntu nanga nja kure y'umuntu gusa tiko turabangamirana sino nta muntu nanga ariko FANNY rero tukiri kuri ico uraregwa ikintu cyo gutera imbere hanyuma ngo ndiko ndavuga ibyo abantu bavuga rwose uraregwa ikintu cyo gutera imbere ngo ugasa n'uwirengagiza abantu mwagendanye wasize inyuma ako kantu niko ibintu nibibaho wese no ndakuvugisha vuba nyine waramvugishije tu ko nabivuze ko mu promoter watanguye kumpromotinga ni wantu nyenda bivuga kandi ibi ni benshi batonda bivuga ni benshi batabivuga nyene kubwo kumva ko menga akeneye bagume babona ko ari we yigwanyeko kumene oya nta muntu yigwanako umuntu agigwa n'abandi uretse ko nawe utegereza gushiramo ingufu zawe kuko nta n'umuntu kandi yerege ushobora kugufasha nawe n'Imana ifashe wifashije Imana ntizoguha ratio ikiza kubigutekera ikiza kubikwarurira ikinagutamika ikinakubikumirisha oya ntibikunda Imana ifashe wifashije n'umuntu agufasha akagira ahageza uruhara runini mwana wawe abarugo wawe kabisa hari akantu abongereza bavuga ngo every man's success there is a woman behind babashaka kuvuga ngo iterambere burya ngo umugabo byose agerako haba ari umugore aginyegeje inyuma ariko baca banavuga ngo vice versa bivuze yuko n'iterambere umugore aza kugerako akeshi usanga hari umugabo aba yinyegeje inyuma y'ico kintu nuhe muntu w'igitsina gabo wowe ushimira muri kariyera yawe uvuga ati uwo muntu kugeza ngiye mu nda y'isi nta nuwo nzibagiye Yesu nawe n'umugabo se oya Yesu n'umugabo arengeye ibindi byose muga twavuze nuwe muntu w'igitsina gabo
aba bantu nyene tu abo mwagiye muhura abo muri kumwe n'umunsi w'amakarere uvuga ati uwo muntu kabisa yaragize uruhara runini mu iterambere ryanje kuko wariko uravuga ati hari abantu tutokwirengagiza mu kuvuza ati giko hari ikintu yakoze nk'umupromoter aramfasha hari n'ubundi muntu ushobora kuvuga ati bana ku ruhande runini no muntu irapa ku contribute Happy River eh Happy River kubera ko niwe yanyubahuye gukina filme sinaje gukina filme ntabwo zari indoto zanje nta nuko navyumvira nta nuko kuko ndibuka no mu kugira ntangure gukina filme twarabihaririye ko cyane uburyo ambesha ahantu twe tugiye arambesha ngo ndamuherekeje gusa kuraba abantu bako bagira repetition ndamona ambwiye ngo nkine imbere y'aba bantu kandi gose ndivira kumaramara yari yaguhenze mugende utazi kubijana no gukina cha uwo muzi yene naca nkina mbona bigenze neza acaranyo bridge yuko ntegerezwa kuzokina muri nya filme kandi ndi mu actrice principale yo filme yitwa ubuzima iri kuri JC nitwa Sonia Menga production yego urumva niwe muntu novuga ko noshimira cyane kuko niwe yanshizemo ivyo bintu kandi wari umunsi wa mbere ambonye twe duhuriye gusezera kamikazi ndiko umunsi mbere nagombe ndanasibe mwiyo surprise ya kamikazi ako peut-être Imana rero kubera yari yapanze imishatsi y'abazungu kumikuruka Imana yari yapanze n'umuzungu nyene ugumuduko bita nkuko tugoro kandi rero hari abantu bace baza ngo ndufere ngo uri kuragira imishatsi ikirango wo tugira hose nturi umukobwa igivyo muravyemerewe je ndabirengeje ndakuze urumva rero ico gihe ndakwa no gusiba nagiye nanacereyo ariko gusa tuca turicarana muri iyo fete yari yanagukunze Fanny biragoye umuntu kumubona ku nshuro ya mbere ugaca umubona mw'ingabire canke inyenyeri yo gukina uzi yuko ari nawe yanyise Ravine hajya ariko biri urumva ico gihe yarasavye nimero ya telefone aratinya kumbaza ukuntu nitwa urumva ntungure ko yese yihizira aca yarogisira guco rero nza kubona yuko yanyanditse kw'iryo zina ndiko ndakora tugeze filme tw'amahasa camuga ata reka renginishe Fanny Lavine hama ndamubaje gituma yanditse camuga je natinye kukubaza ukuntu witwa nuko umuntu yitwa Iradukunda Libert Keisoro asiguye iki mu buzima bwawe bw'uno munsi bw'uno munsi ni umuntu twakoranye ibintu byinshi niwe muntu yanzanye mu bintu by'amaserie sinari ko nayishobora ndibuka ko rero umuntu yatanguye kunyandikira andungikira serie ya Asia yitwa Boringo ambwira ati ariko kuri wowe nk'ibi niho bishobora bwa ntavyo je ntushobora reka tubigerageze nyine turabigerageza urukundo rw'ibanga ruvugwa hagati yanyu ni ikinyoma cambaye ubusa canke ni ukuri kwigendera oya si rw'ibanga ni urukundo rufise n'abandi bose urukundo dufitanye ni nk'uko mfitanye nawe ni nk'uko mfitanye na Irera ngaho ni nk'uko mfitanye n'abandi bose urumva nta ni urukundo nka rumwe twabona mu mupfakazi ndimo hari abantu bafata yuko hari ibintu byavuye muri filime biba n'ukuri gusa oya si vyo kuba ari ugucira ingatu nyene bisanzwe nk'umuntu mukorana yego hari aho tubonye turi babiri tubibona ku mafoto kabisa je ntawe ndababona amafoto turi muri ntuzenesi kuko turi muri nani turi mu kazi amafoto n'ayakazi amafoto n'abacibona no mu mafilme turi muri showbiz ibyo mubona byose ntabwo ari ibyo Libert ntabwo dukundana wapi umukanya gaheze uvuze ngo umugabo wavuze ku kantu k'umugabo uvuga ngo umugabo ni icubahiro Fanny Lavine tugiye kuguma tumubona ari singo canke arategekanya kuja kubaka urwiwe biramutwengeje Bizimana Bizimana ako Fanny rero kantu wavuze ati burya Imana ibintu iba yarabye expose byose biraha ni twebwe ndumundi tuba tumeze nk'utumana duto ko kugena ubundi buzima tuzakubamo bivuze yuko ibyo bintu nova ngo Bizimana biramutse bihari ubwawe ni wowe master w'ubuzima bwawe cyane cyane jobana ntakuze vraiment na je nkwiye kuja kugira mu mayaje hajyaga umukobwa wanje aramuheruka wewe hajyaga umusonyi imyaka ingahe
oya reka turabire ku oya uri bakobwa kubavuga banje kuko baramuheruka. ntiturabire ku mukobwa Eh. ni nkuko ireri twaba twese dufise 25 ugasanga ku myaka 15 yari yavyaye je nanje nkaba narayimvyaye muri 2020 Abagusumba. turabiye ku bana abagusumba abasumba ariko umuntu gusumba umuntu tubirabira ku myaka imyaka ni giharuro gusumba umuntu tubirabira mu mibereho kubera iki umutama w'umunyezamu ashobora kukwita wowe mutama kubera uri sebuja wiwe none wowe uri mutama cyane niba bari mutama ati rero imibereho niyo yerekana ugukura k'umuntu waruvuze ati umukobwa wawe nyene yirera ahubwo umucunge neza ari mukuza no kumuresha sha nzobica no kubica uzobica so none Fanny tukiri kuri ako kantu we nimba wibona ko ugusaza abandi bo bakababona yuko ahubwo weze atakibazo bakwituye ntiwobumviriza katurindira turindira nawe bitobera desane so ndagushimira cyane kabisa kwa munezero kubana nawe je nkamba nanahejeje kuri no mezete ariko wobego nkuko bivuze burya umugabo ni nagateka simvuze yuko ubuzima bwayemo n'ugatari bwiza mugaje mba mbona nk'ubu ibana nka kujya kuntu waje ramusari umuboga ari ruhande zawe mwafatanya amaboko muciringa niki n'abagore bangaye n'abagabo ora ubona nkuko nyene nk'ubwo buryo atari muri filime tubabesha amakopre ndayazi nuko angahe kwijana oya nubwo yo bari ese twere erega wewe hakararo none kubo byanze twe hakararo kubo byanze sawo kubo byakunze yongera kuba yagiye kurondera radio nari onda karaba abana bagize kuri abakara umwanya wo gufatana batembera reka Fanny kumenya nucizera ubuzima bw'urugo urukundo gomenga eba sigiyumva menga nutuntu tw'abadorese ndarubisa ngo bisururi serie Dindi rero uri serie nzoruha ngirango ndabonetse nawe nakundi nzorufana anyway abantu bagiye kubona muri festival yageze oya ntuzitabira festival sinzoyitabira kubera ko hariho abanyeshuri bo muri academy bagize batwaye filme umva sinoja guhangana n'abana nkuko Libert yabivuze namonye Libert ngava hano nta kuntu umwana yoja guhangana na se yarabivuze nawe ako kantu kagarukeko Libert umvuga ibintu nukuvuga umvuga ati kaje y'abana twe ntidushobora guhangana koko ndumva nimwe mwana bigishije tunayo directrice araja kugwanira ingware n'umwana kubisanzwe iyo hari n'amapfa umuvyeyi ararekera inge abana bagafungura nawe akaja gupagasa ariko rero abari muri festival ntabwo ari bajya abana gusa mwaramuye bivuze yuko abitwa ba Amede nibaza ba film azoja nayo ba Mimi ba Berize bakinye mu mupfakazi nabo bari mu rujya mugwa bajya abana nyene kugeza n'igihe mwe mutohiganwa nabo je nanje mvuze ati erega jewe ni kubera bajya abana bajya bariyo sivyo none ngo ngiyeyo nabone hama nk'ubunyi bivuze nk'ubu niyo nsaba aramutse yazindutse akaba afise akana gatangiye kuja mu ibyo bintu kiruka akaramutse kitabiye marato we yoca asezera ati sinzonasubiye yogenda mu Buyapani iyo bahuriyemo ni nko kubona nka je na Alasia turiko turahiganirwa ikintu byose biza mu nzi wacu wumva none Ebana merci. Wanyutswe. Bose sinabisa abana bose. Namvuze jewe ndatanza karorero. Ubu umukobwa wanje niyogenda guhiganikwa ikintu nanje ngende. Kandi byose nzi yuko bitaha mu nzi wacu. Ese uwo mukobwa wawe uramutse umwirengagize ugahangana n'abandi barimo basi ukabafata nk'abadversaire. Ico byo bitwara. Kucumenga n'abandi barimo bose mwamaze kubafata ku rugero rumwe nabo ba. Oya, abo bandi dusandi tuzohurira. Kandi nta muntu turiko turahangana na muntu turiko turagira bane byiza ko umuntu ahangana nawe nyene ubwiwe je mpangana nanje mpangana hahise hanje nakazaza kanje nta muntu mpangana nawe kabisa tubushimira cyane Fanny Lavine twabanye neza n'abafana nibaza yuko baryohewe murakoze cyane maybe ariko hari ukuntu bumva ufite nk'akajambo kamwe canke tubiri wasigira abantu cyo tuguherekeza kajambo kamwe nuko ndabubwire ati mbandanye mudushigikira bandanye ababosi mudukoreshe abakunzi murabe ibikorwa byacu kuri YouTube channel zacu nagenda mu partage menshi
abataragira subscribe muzigire Kabisa. kuri FANNY LAVINE official uwo mwaka nkeneye kuronka silver murabe vraiment uduhumbi 40 tubuze mudushireko ibihumbi 100 byuzure ibihumbi 100 byuzure natwe tugire hama abanyarwanda ndabaramutsa cyane vuba cyane turi kumwe aho tuzoba dufite ibikorwa turiko turakorana na babahavu mugakorana na bahavu ego mpamvu wavuze ati ibirunga bigiye guturika Muzo- uba turakubona uri indege bigire KGL canke basosa ngaha oya nzobanza jewe ngende mboneke mu bikorwa byabo Okay. eba ni imishatsi n'ikibazo rero abanyarwanda mu nkunda mube muragira amahera muri ntuze bayita gute muri momo iko bayita babe barayabika Mobile ariya muzi money. yabo bakora ego mobile money vuba cyane ndaje nizeye kandi ko ibikorwa bizogenda neza nkaca ndabatasha rero bahavu n'umugabo wiwe n'inshuti zabo vuba cyane ndaje ujya mugabo ngo ni murundi frere n'umurundi kabisa zoba ari ibintu byiza tuzobategura ibintu bimeze neza muri rurakavyo so tubashimire guys, make your comment muvuge uko mwabonye ibintu. Ino ni Fresh TV, turabakunda cyane. Hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.